umuti w'inkorora n'ibicurane w'abana batoya. Ndabahaye ikaze hano ku Mibereho TV. Uno musi tugiye kwigira hamwe ingene ushobora kwikorera umuti w'inkorora n'ibicurane w'abana batoya ukoresheje ibintu biri naturel. Karibu ni ku Mibereho TV aho twiga utuntu n'utundi mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Ndasubiye kubaha ikaze hano ku Mibereho TV. Nuko mu gukora umuti wacu turaza gukenera igitunguru kimwe gitukura, turaza gukenera n'udutete 5 twa tungurusumu, hanyuma turaza gushiramwo n'ubuki. Ubuki turaza kubupima ku biyiko nkuko muza kubibona hano muri ino video nyene. Ikintu rero ca mbere ukora utangura gukata ca gitunguru mu dupande duto duto, turaza gukata n'iyo tungurusumu nyene mu dupande duto duto nkuko muza kubibona. Rero nashatse kuvuga abana batoya, mwumvise mvuze abana batoya, nashatse kuvuga abana guhera ku mwana w'amezi 6 kuduga, umwana yatanguye gufungura w'amezi 6. Ukaba ufise umwana w'uruhinja mutoyi ari musi y'amezi 6, mwirukane kwa muganga baramenya ivyo baza kumukorera, ariko bino tubikorera abana b'amezi 6 kuduga. Ego kuri bashasha, karibu ni ku Mibereho TV aho twiga utuntu n'utundi mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Rero nagira ndagusabe kugira ngo ukore subscribe, ufyonde aho hepfo handitse ijambo s'abone canke subscribe, uraza kubona n'agakengeri kari hirya nako ugafyondeko, kazogufasha kubona notification kuri telefone yawe igihe tuzoba dusohoye video nshasha hano ku Mibereho TV. Ego bashasha ndabahaye ikaze cane. Nuko wahejeje gukata igitunguru gitukura hamwe na tungurusumu, uca ushiramwo bwa buki. Ubuki rero rondera ubuki bumeze neza, ushoboye kuronka burya buki burimwo ikimamara ni bwiza gusumba. Rero aho pima ibiyiko 8 bininiya. Mu gihe ufise ikiyiko kininiya pima ibiyiko 8, mu gihe ufise karya kayiko gatoya pima utuyiko dutoya 12, hanyuma ucange. Uhejeje gucanga uca ubirindira amasaha 6 kugira ngo ivyankenerwa canke ivyunyunyu biri mu bitunguru na tungurusumu bishobore guhwana neza n'ubuki. Guca ubirindira amasaha
atandatu biri hamwe. Nuko nkuko nabibabwiye uca uvyegeraniriza hamwe ukabona nyene ko biri kuri nivo imwe, ubuki byose biri hamwe, hanyuma ugapfundikira ugaca urindira ya masaha atandatu. Aho ni nyuma y'amasaha atandatu murabona ko habayeho changement. Ubwa mbere byari bimeze nk'ibivuze cyane, ariko urabona ko ubu uye bimeze nk'amazi. Ego biri liquide cyane. Ico ukora rero uca uyungurura tugakuramwo bijya bitunguru na tungurusumu, kuko mu bisanzwe les éléments nutritifs ziri mu bitunguru na tungurusumu zamaze kuja mwiyo liquide mubona. Reka ndayite sirop naturel y'abana batoya, reka ndayite sirop naturel kuko twakoresheje ibintu biri naturel. Ego ico uca ukora ku mwana muto w'amezi atandatu gushika ku myaka 5 koresha utuyiko dutoya dutatu ku munsi, kamwe mu gatondo, akandi nyuma ya sasita, akandi ku mugoroba. Hanyuma ku mwana ameze nk'ukuze, ni ukuvuga imyaka 5 kuduga, koresha ico kiyiko kininiya, ibiyiko 3 ku munsi. Ego muzoba mumbwira muri commentaire ingene vyabagendeye. Nuko iyo ni ya sirop naturel y'abana batoya, iraryoshe nta ngorane nimwe ifise, iraryoshe cyane, iramirika. Ego ndabashimiye cyane ku mwanya mwamaze muraba ino video, ikaba yakunezereje. Kora partage, naho mu kiganiro kizokurikira, naho ubutaha.